Sasa waza mbona kufikira mudirisha na waza kwenda ikiranga. Mbona kuzinduka kwa mudiri umubwira agende kumvugira kuri ofisi yino baze bankure mw'iyi nzu. Iyo niyo message, iyo niyo audio duherukana kuvugira ko haheze indwi sindasubira kumwumva ico. Iyo niyo audio duherukira kuvuganira ko jewe nk'umugabo wiwe. Nari ndamugize, hari na kimwe je ndamugize. Saa 11 je so mbyuka je nja gukora akazi. Nari ndamugize. Notuma ntahama nkaryamana jeho noguma nkubitwa uko nigwariye bakubitamwo inyaro twe nyene gwavyimvye. Ndabaramukije mumeze neza. Uyu n'umurundikazi yitwa Ndayikeza Darlene yasafishijwe Saudiya n'ikigo bita Via Recruitment Office. Ndaje kuvugana n'umugabo wiwe ndamubaza ikibazo ca mbere waragiye kuri kya kigo, aravuga ati naragiye rirenga rimwe ariko sinigeze nasanga umukuru w'ikigo. Nabaza ati umukuru w'ikigo yitwa nde? Yitwa Vianney. Ati okay, none arihe? Bambwiye ko ari hanze. Abari bahari bose bavuze ko atakibashoboye. Icyo agomba kumenya ni kumenya umuntu wiwe ari muri Arabia Saudite ko yaheruka amunyukira ka kode mumvise mu ntanga avuga ko afise ingorane, ubu bimeze gute? Aracyariho canke yarapfuye? Ibi biroroshe rwose ko ikigo cyarungitse umuntu muri Saudiya gisha kibikurikirana. Iyi nyishu ibonetse umugabo yocaronka amahoro. Ni kubera ikintu batabikora. Inyishu bamuhaye ni twebwe ntitubishoboye kubera ko uwo mukuru w'ikigo Vianney atari hari. None abakozi bandi bamaze iki badashobora guhamagara canke gukontakita office yo muri Saudiya ngo batelefone yababaze? Umukoresha wiwe bavuga ati naramurungitse kuri office, nta kimenyetso na kimwe yafise yuko yamaze kugera kuri office. Niyo mpamvu je nce ndamwandikira mugabo ntaranyishura. Kandi mbere ndashaka mumvirize kandi ngene yandungitse audio za mbere yareka aratabaza, hanyuma mu nyuma naciye ndamurondera turaganira arivyo bikubiye mwirabwiye mu ntango. Namahoro mushifu. Hama murakomeye, ndibaza ko ari sawa. Hama nashaka mudutabarize vraiment, mudutabarize twe twarabuze umuntu guhera ku ndwi iheze yarafite telefone, hari haje ukwezi bamuhaye telefone ariko yagiye muri Saudiya mu kwa kabiri. Telefone bari bayimuhaye muko kwindwi niho bayimuha, ariko rero yarayimaranye ukwezi kumwe haca haduka ibibazo na mabuja wiwe byo guhembana by'agahembo. Mabuja acashaka kwezera ngo amuhembere ku mezi abiri kandi yahora amuhera ku kwezi kumwe. Burya rero imishwani kiratangura kuko uravye barya batipe nabo batangura bavuga ngo baguhembere ku mezi abiri baba bashaka kumwe. Rero burya haraheze indwi twe tutazi umuntu ngo bimeze uku. Nukuri twashaka mu bidufashemwo vraiment muzoba mukoze, turazi ko n'ibindi mwama mubikora kandi bimeze neza. Raba mudufashe muturondereze umuntu ko yoba hari, kuko twege twamaze kwihebura kuko niyo mishwano yarigize imisi ihari hagati yabo y'umukozi n'umukoresha bivaye n'agahembo. Raba vy'ukuri mudufashe muzoba mukoze. Tubarungike inimero za mabuja wayo uwo mukozi kuko je n'umudamu we wanje. Urumva rero indwi iraheze ntumva ijwi ryiwe kandi yarafite telefone yarayimaranye ukwezi kumwe gusa. Kuva mu kwa kabiri yayimuguruye mu kwindwi, ariko ayimaranye ukwezi kumwe hadutse iyo mishwano yo gahembo. Ntituzi ko yayimwakiye, ntituzi ko ubuzima bwiwe bukiriho, ntituzi amagara yiwe ngene ameze. Urumva twashaka mutubarize mudutohoreze tumenye ko umudamu ahari canke adahari, muzoba mukoze. Reka ndabarungikire nimero za mabuja wiwe kuko turungitse message arasoma ariko ntiyishura. Reka ndabarungikire nimero ziwe za mabuja uwo mudamu. Izo nizo nimero kuva mu kwa mbere kuva mu kwa kabiri agenda umudamu we wanje twahora tuvuganirako njanye na buja wiwe. Rero vy'ukuri raba mudufashe uku buryo bwose muhora mukoresha, murabe mutume mutubariza gusa ko umuntu yoba agihema.
nyamba yanze yoba yanse kumuhemba ariko tumenye ko amagara yiwe ameze neza muzoba mukoze vrema. Amahoro shefu. Yego turashima uko biri hose nubwo dufise ikibazo cy'umuntu wacu turiko turabona neza ukuntu amerewe akaya nisa bivaye nuko bamwatse telefone, tutazi ko bamwatse telefone cyangwa tutazi ko ubuzima bwiwe nyene bumeze. Twari twabasavye mutubarize uwo mumabuja wiwe twumve ko umuntu ahari cyangwa iyo afise ikindi kibazo cyangwa cy'uburwayi. Twategereje icyo mudufashamwo, sinzi ko hari icyo muba murakora kugira mutubarize. Amahoro shefu. Ibyo mwari mwadusabye ni ibyo, wa mudamu Ndayikeza Darlene ni orogo iyo kwa via recruitment. Kibaza n'umwidondoro n'urya nawo utanze kuri karangamuntu ari uri kuri passport, kuko mabuja baguma besha abantu ngo yaramujanye kuri office ngo kumutabuza itike y'indege, ariko siko biri kuko yaba yamujanye kuri office aba yaramaze kurungika audio tukamumva n'ijwi yuko ari we, ariko aguma abamutelefona aca babwira ngo yaramujanye kumutabuza itike y'indege, ariko siko biri n'ububeshi. Aba yamaze kurungikana audio tukumva yuko umudamu ariho kandi ari muzima, ariko ndibaza aracyugaraniye mu nzu yiwe ya Nyamwarabu Niyakiri. Vrema mudufashe kuko tuzi ubuzima bwiwe umwanya n'isaha nyene bumeze, kuko telefone yari ayifise yari yamukase amafaranga arayimugurira mu mafaranga yiwe. Umva nico gituma tutema yuko yoba yaramujanye kumutabuza itike y'indege, kuko yari afise telefone yarayimwatse, urumva ntigikora. Nawe tuzi ubuzima bwiwe nyene bumeze ubu. Ico ni ikibazo kweri, nkuko muri abavyeyi mwama mufasha n'abandi natwe mudufashe vrema. Sindakwibuka nonyibutse muri bande. Yari Ndayikeza Darlene, namwe mwasavye n'amafoto ndayarungika. Nyibutsa hewe kimwe ku kindi sindavyibuka nukuri. Yari umudamu rero twari twamusize yari ahantu yonyene muri Saudiya, rero aca haba ikibazo. Yari afite telefone burya haheze indwi n'igice tutavugana. Twari twakivuganye na mwege mumbwira ati ndabaha mwidondoro ndawubaha wose, muca muvuga ati ndindire mubijemwo muzompinyisha. Mwari mwaciye mugenda mugahera. Erega muguma mutwibutsa kugira ngo tubafashe. None mwaragiye kuri kiya kigo cyamurungitse, mbe citwa gute? Ni via recruitment. None mwaragiye muri via recruitment kubabwira icyo kibazo canyu? Oya, twasanze uwukirongora atari hari hanini we ngo avyirukamo ngo siho yarari. Urabanza mugendeyo rero, niko bikorwa. Ntuzayo donko nk'aya mwaragiyeyo bacumbwira ngo twaragiye. None mwebwe mufise umuntu yahuye n'ikibazo, hanyuma ntimugende ku kigo cyamurungitse ngo mukibwire kibafashe ku bibazo by'umuntu wanyu. Wumva erega jewe sije ndabarungika, je ntabara abantu ibigo vyabarungitse vyanse kugira icyo bikoze. Urumva ko mwebwe mwaciye mwiraramira. Twaragiye abakozi tuhasanze bacavuga ati ngo sebuze wabyo ngo ubikurikirana ngo ari hanze, ngo bo ngo nta basha ngo babifise. Camvuga ati reka ndindire Daniel Mugisha azotubwira azoba ari ico nye. Ariko mwari gusubirayo. None mwe mwaciye mugenda murasinzira murararama nyene ngo niko ari hanze. Urumva mwaciye mubiheba muri make. Oya, kubera mwege mwari mwambwiye ati reka ndabe ukuntu byogenda, mwari mwasabye presentation complete yiwe. Camvuga ati ko hari yansanze urongoye ikigo atawo hari bambwiye ngo acari yo hanze. Urumva rero naciye nibaza wewe tuguma tuyaga muransaba na message ndazirungika ngo muzikorereko rero. Camvuga ati reka ndindire
ngo namwe ngo ngiye ndayibona message mwanyandikiye Eh, mu majambo make byagenze gute ugerageje kubisubiramo yari ahantu ku mumabuja umwe yitwa nde rero yitwa nde umumabuja nta wundi wo mwarabu nta wundi ujya uvuga ujya mu rundi kazi uwo mutabariza mupfaniki mbega umudamu uwo mudamu yitwa nde none ndayikeza Darlene. mm. Eh, Ibandanye umbwire n'ibindi yava ama igihe yagiriyeyo i- yose i- iyi ndayikeza Darlene yagiye itariki 8 z'ukwa kabiri mm. yari amazeyo muri make yari amazeyo amezi 6 hama muri amezi 6 ukwezi kw'indwi niko yamuheyemo telefone amuhaye telefone burya rero hageze ngo asabe agahembo ku kwezi k'umunani acatangura intambara aca aravuruga umuhira umukozi umudamu yari agwaye arabura aguma avuga ati yamuzane kwa muganga yanka ahubwo aguma mu bubuzi bwo gukora rero kugera hatangura nyene gutabaza nyene arira hariho na audio nyene yariko ararira n'abarungikiye mwege ndazi murayifise rero haciye iminsi 3 itariki 10 je duheruka kuvugana itariki 9 yego niho duheruka kuvuganira rero jewe ico gihe tuvuganirako yaragifise telefone rero kuva itariki 9 telefone nyamba yaciye ayimwaka nyamba byagenze gute sindashobora kumva n'ijwi ryiwe rero nico gituma ahanini nagumanye amakenga ati none ko umuntu tutakivugana kandi na telefone yari anayifise canibaza none ubuzima bwiwe bwoba bukiriho canke ntibwoba bukiriho hanini je nico nashaka hanini kumenya mugabo nta muco mwiza turiko turaronka bivaye nuko ngira atamatohoza yoba arakorwa mw'izina mm. twasaba hanini twashaka nubwo yoba atarahembwa basi mugabo tukamenya ko amagara yiwe ahari canke ubuzima bwiwe bumeze neza nk'umuryango wiwe ariko ibi nahajya nubwo ujya yamanutse atahari hajya kuri kiya kigo bari gushobora kubikora twebwe twaragiye kubera mbe nagiyeho kabiri ndababwira ati none ni mubi mwege twebwe nta bubasha dufise hari umusekreteri avuga ati twe nta bubasha dufise nye n'ikigo we niwe avyirukamwo kuko niwe abazi ingene ivyo yatunganije ingene bimeze kuko niwe nabarungiye icyo mva umenga bariko baranyikura je camvuga ati nta kundi reka abandi bashaka kuguma bati rero ukibwira Daniel Mugisha ari gufashemwo wumve gusa ko umuntu vyatayoba gikomeye ko na telefone wumva bace banayimwaka nta kindi wumva amagara yiwe gusa bagihema nubwo boreka kumuhemba ariko tukumva ko amagara yiwe agihema icyo twashaka gusa ko mwoturabira nayo ibindi vy'amafaranga ntaco umuntu ahari je ndibaza amafaranga nta byinshi umuntu ava akurikirana none mupfaniki wewe umudamu wanje dufitaniye abana babiri okay reka guma ku murongo ndiko ndagerageza ndabiko notora nabuja nari nayibarungikiye mabuja Saudiya ndayibona ndemeye ko ari ikintu kidatomoye nca ndakubwira mugabo gusa urumva ko nta handi hantu bastabaje none rega iyo muri kiya kigo vyanse hari izindi nimero nk'izo muri ministere kwirya message nama ntanga bane naguhaye ziriko izo muri ambassade ziriko hose n'ahantu ushobora kwandika ukabwira ati twagize ikibazo ku muntu wacu nimero mudufashe mwarabikoze naho none ntabwo twabikoze kubera benshi batubwiye ati bisaba ko ubaza uwo muntu nyene ikigo aba yabarungitse mu gihe urumva nkatwe twari turi n'abashasha muri ibyo bintu urumva tumenya uburyo nyezina dushobora kuba twongera gucamwo hanini bashi baguma batubwira mwege nibo bashi baguma batubwira abandi bose benshi
Mm, bacavuga ati wewe raba Daniel Mugisha abibafashemwo yumve ko umuntu agihema gusa mm, kuko iyo bayavuga basi agatuma banamuvugisha tukumva yuko anavuga basi tukumva n'ijwi ryiwe basi ego, kuko mabuja uwo mukozi urumva yari harabo bavuganye nyene bandi badamu bariyo muri Saudiya nyene bariko baramuseregeta gose bamugira ko amarosheresha akababwira ngo namujanye ngo kuri ofisi ngo niyo ari ngo ivyo ngo genda mubibaze ofisi ngo yahariya nyene ngo ministeri ngo ijajwe ngo abakozi ngo iyo muri Saudiya urumva twibaza none ntanavuga umukozi bamuzanye kuri ofisi ntari kuca base anavuga ati ndiho canke ijwi ryawe atemeze ntirimeze neza ariko sa ijwi ryawe ntirimeze neza waravuze ngo yavuze ngo iki? twege mabuja wiwe hariho abadamu bariyo muri Saudiya bari babidufashijemwo baguma nyene bamugura bamusatira benshi bamubona amatelefone kugira twumve yuko umukozi yoba ahari egereza umunwa hafi ya telefone. rero uwo mabuja niho yaca abishura ndafise ama message bandungikiye yabahaye ababwira yuko ngo umukozi ngo yamujanye ngo kuri office ngo rero ngo ntagire ngo abantu baze baramugora ngo bamubaza ibindi bibazo ngo bagende babaze office ngo umukozi ngo yamuhaye office ngo n'umushahara wiwe ngo na telefone ngo yayihaye ngo yashikije office rero tuba turibaza none kubera iki umukozi ataravuga n'ijambo na rimwe kandi ari kuri office kugira umuryango nka twebwe umuryango wiwe twumve ihumure mu mubiri ko umukozi yoba akihari ico nico yatunyegeje uwo mumabuja wiwe ataduhaye insorongoro twumve n'ijwi ry'umukozi ko akihari agihema rero aha niho dufitiye amakenga nubwo yisiguye muri ubwo buryo ngo ibisigaye ngo bagende babibaze ofisi ngo ministeri ngo yiyo muri Saudiya ngo ntagire umuntu ngo ashobora kumugora rero urumva aca kugira amakenga none umukozi hagomba hera indwi n'inusu ata muntu amwumvishijwe none by'ukuri ariho yoba ariho gute kandi atana audio yiwe aranarumvika twumve yuko we nyene yivugiye ko ubuzima bwiwe bumeze neza ariko ikindi kibazo kiba cyoroshe kuri ofisi ya Murongitse iyo ibafashije kandi iyo ofisi itabafashije ya agence ya Murongitse uvuga ofisi ya agence ya Murongitse iyo itabafashije murafise uburenganzira bwo kugenda muri ministeri kuvuga ati twagiye kuri agence ya Murongitse hanyuma ntacyo yadufashije mugeze muri ministeri ubwo nyine baca bahamagara urya kigo urumva urumva je sinzi rero namwe kono barungikira inomero z'uwo mubosi kuko uwo mubosi abarungika ko nawe muhagira ico mubaza buke ko je ndamubajije menga cumenga ntananyishura kuko ndarungika ama audio ntanyishura ndasoma ivyo navyo none erega nta mwanya gufitiye wewe mwarahejeje hajya mukirungika umuntu wamuvanyeko iki kigo nyiraco yitwa Nduramuzi yitwa Vianney none Vianney ntiyamabwira yuko yarungitse umuntu babavanyeko ikindi muri mucisha y'abantu muhiga iki mwe muza kuhacisha abantu muhiga iki ko yamababwira yuko wakurungitse muri Saudiya ukagira imana ukagwa mu rugo rwiza uguye mu rugo rubi ntuje kumurondera yama yabivuze buri munsi muhaca muhahiga iki via recruitment company muyihiga kwiki muyicamo kubera iki erega nibi nyene bamushaka ikibazo kihari ntavyo twari tuzi ko bimeze uko kuko akubwira yuko wowe ugiye muri Saudiya ukagerayo muhejeje amahoro arungika abantu bakomeye muri Saudiya nta bantu bagwaye arungikayo urumva uranyumva kubera uwo akubwira ati je nta muntu agwaye ndungika muri Saudiya ndungikayo abantu bakomeye urumva umuntu agwaye uca wimenya yama babwira kenshi naje yaramaze kubimbwira mukaguma muza gucayo abantu muza guca mu kigo muri via niba ari via recruitment nyene mwe muze mugenda muzi yuko ikibazo kizoba cyose amaze kugenda umuntu wanyu mwarahejeje mwe muri yaranja rero nicyo kibazo shefu tutari tuzi kweri ko bimeze uko kuko
tukaba tubona amenga kuko iyo atagwara n'uwo mukozi urumva nta bibazo birebire byari bihari, yumva yarabaye aburanye n'umuduza asanga uraye gukora imindura arira kugira ni sawa, reka ngerageze turabe. yego mwakoze vrema twumve gutagara yiwe yoba ari mazima hama twumve n'ahari anavuge uraza mabuja wewe kumbaza ndaza guha inyishu, reka telefone nawe uca twumve ko mbwira, hama ndamuteza abantu niyamara ninatagira ico nyishura ndamuteza abantu. Hama kandi via recruitment namwe niba mudashoboye gukurikirana abantu banyu za muraheba kurungika abantu muri Saudiya, no kuri ibi bintu birababaje. Mbe uvuze ko uheruka kumubwira ari ku telefone? yari afite telefone numva yaranayimwatse Uheruka kumwumva ku telefone ryari? itariki ya 10 niyo duherukana kuvugana naho nyarungika audio yari Ukwezi kwa kangahe? uku nyene turimo kuko hari hageze no guhemba. Zuku kwa kangahe? uku k'umunani kuko ahembwa itariki 9. Nkuko namanda bikora rero je nsaba ko kino kigo cyarungitse uyu muntu kwa kundi nyene baba bavyemeranije na leta yuko umuntu warungitse muri Arabia Saudite bazakomeza kumukurikirana, yuko baza baramukurikirana hano gutohoza bakamenya ibibazo by'uwo Murundi kazi, bagahumuriza umugabo we ati ari kuri office niyo yamujanye nyinabuja canke yaratswe telefone ari mu nzu arugaranwe, ibi bwiza kumenyekana. Hanyuma namwe Barundi kazi ntimukaze muba impene, iyo bakwatse telefone niyo baba mu gahinga kameze gute uca umusazi ibintu ukabomagura ugakubita ku nzugi ugahondagura ku isafuriya ku buryo n'abarengana bacahamagara igipolisi iti irya nzu iri suspect irimo ikintu, hariho induru tuko twumva ibintu bidasanzwe. Induru n'abantu benshi ngabo bamaze kumbwira uburyo bakijwe n'induru, utora isafuriya canke ugakubita ku rugi rwose nyene, urumva nyene nawe uravyumva nta bundi butabazi busigaje. Ikindi cya kabiri ni gute baza bakaguhondagura bakubita wowe muko byo kubitwa neza ko bitarimo, ariko hari abantu baza ngo bakubita ngo bagatega amaboko. Ngoma ndabaye inkuru mu kanya wundi muntu ngiye ntabarize bakubise araraba akagupfa bamukubita kuri office. Nabajije none abagukubita nta namenyo wabariye ngo ya warateze nyene barakubita gushika aho uraba nta nikofe nta n'inguvu nta n'ingumu ngo barankubita ngo ari babiri niyo boba 10 bagukubise nawe bajya amenyo canke ubasimbira kubivuna ntibingana nuko bagukubita atanamenyo wabariye. Nukuri muri ntama niyo mpamvu bagira ivyo bashaka, ariko inyigisho ndabaha ndazi zizobafasha.